kubana nk'umugabo n'umugore kw'abafise ibitsina bisa si igicumuro gisanzwe n'ivumwe ngeze aha ndabamba kuko ntabamvye ndabambwa dutegerezwa kubamba ku mico yacu baca umugani mu kirundi ngo intabaza igimiziro imico y'igihugu cacu ni ngombwa mw'iterambere ata mico uta imico ukaba utaye ubuntu kandi rero aho nukuhagabira kuri iyi tariki ya 22 z'uku kwezi uwu mwaka nariruhukije kuko hari ivyariko birazunguruka vyari vyinshi ku mbuga ngurukana bumenyi aho kuri iyo tariki abungere bacu katolika baduhumurije mu kwerekana aho bahagaze naho twohagarara ku bijanye n'ivyandikwa vyinshi ku mbuga ngurukana bumenyi bivuye ku kudategera neza inyigisho yari yatanzwe. Iyo nyigisho yitwa ngo kwizera kwambaza Imana, aho batwibukije mu kuvuga batarya umunwa bati kubana nk'umugabo n'umugore kw'abafise ibitsina bisa si igicumuro gisanzwe n'ivumwe, bati kandi biteye kubiri n'imico myiza yamye iranga abarundi. Na nyene icubahiro umukuru w'igihugu ndamaze kuza ndakurikira mu nyigisha duha aharahabambiye. Hariho umwanditsi yitwa Hamadu Kuruma, niwe yanditse mu gitabo ciwe, yandika sindaho igice kimwe yacise ngo nouveau démon nouvelle calamité, nukuvuga amashetani mashasha mashano mashasha tubwirizwa kuhagabira amashetani mashasha mashano mashasha. Nkeshiman nawe yavuka muri iyi ntara aho hirya muri komine ya Gisagara mu muduri wiwe rurangiranwa, niwe yagira ati ngeze aha ndabamba kuko ntabamvye ndabambwa, ngeze aha ndabamba kuko ntabamvye. Dutegerezwa kubamba ku mico yacu, tubwirizwa kubamba. Turakeneye nitwaba kumbure turiko tutera imbuto zirobanuye ingene babiduteguriye niko, kuko tutabigenjeje gutya ntitworonka ico turya kuko nituri bakeya. Mugabo turakeneye abana b'imbuto, turakeneye abarundi b'imbuto original.